Kukuneza ni Sibizi, aha uri hehe? Aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tateretse. Majesi arabumeye Aha, Sibi hariho turi hehe? aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Kukuneza ni Sibizi, aha uri hehe? Aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tateretse. Majesi arabumeye Aha, Sibi hariho turi hehe? aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Kukuneza ni Sibizi, aha uri hehe? aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tateretse. Majesi arabumeye Aha, Sibi hariho turi hehe? aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Kukuneza ni Sibizi, aha uri hehe? aha ndi Mwaro. Aha. Ntawe uvugira ijambo ku nzoga tateretse. Majesi arabumeye Aha, Sibi hariho turi hehe? aha turi mu ntara ya Gitega muri komine ya Mwaro. Ya. Rero niho turi nkuko mubibona. Ubonye nkino monima ucubona neza yuko atamaze gushika Gitega muri komine ya Mwaro. Mwaro. Les amis, ubu tuvugana tugiye kugasumuka Mwaro. Tugiye kugasumuka Mwaro, mukanya ndaza kuhabereka. Mwitege yuko muza kubona bishasha. Aujourd'hui, turazunguruka igisagara ca Bujumbura. Tubereke yuko igisagara ca Bujumbura cacu kirashajije gisa neza. Imico n'akaranga toujours turyama biri imbere, tudatitsura imico n'akaranga yacu yo mu Coucou les amis, murabona yuko abandi bari imbere comme ça bako baratubwira tugende buke parce que haranyerera. Murabona yuko base Gihembe bande turi imbere, turi kumwe n'abandi bantu benshi. Ça va? Meze neza? Très bien. Ya, tuko tujaye? Haranyerera ugasumuka Mwaro. Ya. Haranyerera Tugende nyine buke. So, murazi yuko nigera ndababesha imisi yose jewe na mandi direct. Niyo mpamvu nababwiye ati nkeneye kubereka ubwiza bw'igihugu, nkeneye kubereka ukuntu mu gihugu cacu hateye igomwe, hasa neza. Okay, I'm sorry two duca mu ishamba biraza kunyiganga parce que two duca hariho n'amahwa. Murazi ko amahwa cumitana. Ya. Murabona mugabo ya aho two turaca sahoroshe, twahisemwo kugenda n'amaguru buke kugira ngo tubereke yuko igihugu cacu kiragendwa. So les amis, iyo bandi bageze yo barasitse ya. Murabona iyo bageze bari bansitse, ataraza kugenda buke slow by slow by slow. Rero aha two tugenda kugasumuka Mwaro, twagiye n'amaguru kugira ngo tugire ente tugenda turafata n'ama contents. Okay, yo reason darushe mugandasho kwera igihugu ndumva ryohewe. Biraryoshe, nta kintu kiryoshe nko kumva umuntu yoruha ariko aruhira
kugira ngo yerekane ubwiza igihugu ariko aruhira abanyagihugu bagenzi we bene wabo. Okay, ni ikintu byinshi cyane. So agasumo ka Mwaro, tu vois, raba ijya pancarte, reka ndayibereke. Raba ijya pancarte, murayibona ya agasumo ka Mwaro ya mwayibonye neza. Ndiko ndayegera mu bisanzwe ibi nivyo tuba dukwiye kuza turerekana mu Burundi bwacu, naho benshi batabironkera akanya. Ubundi ibi nivyo biba bikwiye kuba influenceur France igihugu cawe. Reka ko France ibitagira umutwe n'amaguru, France abantu gukunda igihugu, ube France kucegereza umutima, ubereke yuko hari amahoro, hateye igomwe, hameze neza. Basi umuntu wese yogomwa no kuza mw'iyo ntara, kuza mw'iyo komine, n'ibintu biryoshye cyane. So turacari kumwe, reka mbanze mu kanya mumbangire gato ca ndabereka dushitse ku gasumo ka Mwaro. Thank you. Imana ya basogokuru ndabifuriza n'ikaze hano mu kibanza ciza, ikibanza Ceranda. Tuvuga Ceranda, tuvuga Ceranda, bagombye bavuga umweranda, nuvuga umuntu afise inda yerade, umuntu atiba ibyo kwa Segihembe, ahitana ibyo kwa Semavumba, cyo kwa mwene data, urumva byose arya ivyiwe, nivyo bavuga umweranda afise inda yerade, sibyo? Kandi yavuze ngo umweranda n'abazungu baje birabagora, baca bivuga nabi koko n'ivyari byabo, bavuga ngo umweranda. N'ababakurikiye rero mwe mwabandanije bavuga ngo umweranda, ntigira ico gisigura, n'umweranda. Rero niki ni kibanza Ceranda, bahita mu gasumo ka Mwaro iwabo w'Imana. Jenge ndabaganirire rero, nitwa Ngurube, iritaye zino ry'iwanje ni Rugamba. Yakumbure benshi murazi amamuko ya Aburahamu n'abandi, muga jewe ngira ngo ndababwire amamuko yiwanje. Je nitwa Ngurube, Ngurube mwene Ngurube, Ngurube mwene babaye mwene Muyabagu, Muyabagu mwene Bushingwe, Bushingwe mwene Runyaga, Runyaga mwene Rubibana, Rubibana mwene Gishungura, Gishungura mwene Biteze y'Isonga, Biteze y'Isonga mwene Mutaragara, Mutaragara mwene Rurenge, Rurenge mwene Muzinga. gejeje ku muryango Je ndi umushungura, mwishwa wo kwa Gishungura. mwishwa wabaki hariho umwishwa w'abanyakarama, ko mama wanje n'umunyakaramakazi, n'abamarume baca baba abanyakaramakazi. Kandi iyo miryango rero iyo isabiraniye iragenda neza, kuko urabona abanyakarama n'abashungura. Nk'ubu na jewe mama wanje n'umunyakaramakazi, n'umugore wanje n'umunyakaramakazi, byarabaye ntabiteguye ntabizi, kandi nawe tubanye neza. Ni nka kujya na mama na papa babanye neza, byari bimeze neza. Reka ariko tugaruke kuri iki kibanza. Ndakunda kubibabwira, ugiye muri kahise niho ubona igituma bahita mu gasumo ka Mwaro iwabo w'Imana. Naba nababwiye kuko umwami wa mbere bamuha amamuko atandukanye. Muri ayo mamuko atandukanye sino kuri Rwanda yasubiramwo, mwarabyize muri kahise mu mwaka w'indwi mu mwaka w'13 murangiza amashuri. Muri ayo mamuko atandukanye arabavuga yuko yakorotse ava mu ijuru ari kumwe na kiranga Imana, kiranga kiri umweru. Umweru nukuvuga kwera, sivyo? Rero kiranga yakorokeye hajya kungara, naho hakujya hariho n'ibigabiro bya kiranga, nuko abarundi batazi guha agaciro ibintu byabo, abantu babwirizwa gukingirwa mu bigabiro bya kiranga, nuko na hano mu gasumo ka Mwaro habwirizwa gukingirwa, sivyo? Ariko gushika umwanya tuko turavugana harakingiwe. Rero kiranga yahisemo kuza yoga ano mazi y'agasumo ka Mwaro, amazi adasanzwe, amazi ari mu migisha n'imihezagiro. Aba bandwa bose biyemera babwirizwa kuza muri kino kibanza cy'agasumo ka Mwaro. Ni nka kurya mwebwe muremwe abayisilamu, abayisilamu mujimaka, abakatolika mukaja Vatikani, siko?
ngira ngo n'abaporoti b'apanekoti muzora mubwiye ntibafise iyo baje Swede za Norvege sibyo ivyo ni ibintu mugabo si byanyu ivy'iwanyu mwabwiriza kugira gute nimba muri abarundi ihanga ry'u Burundi ryose mu kwambaza Imana hari kugira gute hari kubana umubando wiyemera nawe yaraza hano mugasoma kamwaro kugira yironkere imigisha n'imiheza kugira ronke ingufu sivyo rero muti mbega ayo mazi yo bafise akamaro kadasanzwe kuko baratubwira ko n'ubu kandi je harabomora nakira abakobwa babuze abagabo baraza bakoga muri ano mazi gasomwa ka mwaro gaca kabiri bakababenguka ndamaze kubazana mugabo uzurongowe wumva ko ari ivyo sivyo canke abagore babuze ivyaro baraza bakoga muri ayo mazi bwaca kabiri bakaronka ikibondo iyo hoho ubanje kubandwa ni vyiza cane je ndiko ndababwira ko kubandwa ari vyiza ndaje kubabwira ingene vyagenda ni vyiza kuko jewe ndafise uburorero ndiho nci ubwenge ndazi umuntu yaramaze imyaka 9 yararongoye biranga ko vyara ku mwaka ugira 9 umwaka ugira 9 uri kurahera aca barabandwa acaranze karavyara mbere yaravyaye n'amahasa karavya abana bashikana ubunani gutyo je ndazi uwundi yari umugabo be n'umugore baca baza barabandwa ndazi uwundi yaramaze imyaka 3 hanyuma barabandwa ho niga mu mwaka w'11 naragiye turabandwa ijoro ryose yashe atangura kuvyara nama ari akandi karorero nzi uwundi muntu w'inshuti sinumuvuga izina nta kamaro yego yaramaze imyaka 5 hageze muci yacasara bakamuboha ku mwaka ugira 6 baca barabandwa nuno munsi ico giho niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri mato mato nuno munsi ntarasubira gusara kandi aracari kubera ko Numva yabandwe ari umusazi amacaraki baramubandiwe ari umugwayi agwaye ndakubeko ramaze imyaka 6 kugira 6 bakabana yaciye akira n'ubu ntarasubira erega hari ivyo bita intezi y'intezi zaguteye utaciye witunganya ngo bandwe none mubona bakuma basa intezi niki intezi nuvuga ni nk'ibintu vy'imwemu mbi imwemu za basogozo cyo kugendera kubera wararetse ivyo uhora ukora babivamwo ko hariho aho tubona bajya nkejo hari gihano hari gikorani tubona bajya batutumo abapastori ututumura ibintu by'aba profete bajya bagufata mu ruhanga ngo bakora gusengera amavuta abakozi b'Imana none nuvuga mu gifaransa yo mu vyumva ajya sama esprit baba bafise nama esprit baba bafise nabo nyene byerabura navyo kuko aho nyene birambabaza cyane iyo muvuga ngo muhemu yera yirabura nemeze gute neza cyane reka ndaguha akarorero jewe njiga mu mashuri matoya mu katekisimu hari hagatabo batwereka agatabo k'abakirisu bariko barashushanya Imana n'umuzungu n'imishatsi miremire umuzungu sibyo bariko barashushanya batwereka Yezu n'umuzungu Bikira Maria n'umuzungu kazi n'abamarayika n'abazungu shetani arirabura n'amahembe uriko urategera leo umwirabura kandi Yezu yamamaye uri shetani nimba uri umwirabura murumva kwikengereza gushika kuri urwo rugero ahantu hava ikibi ni kumwirabura ahantu hava vyiza ni ku muzungu hano mwogarura ubwenge none mukiyumvira mugasobanuka abantu kubera iki mwemera yuko bibi biva kuri mwebwe ariko mwebwe ni mwebwe mwava mu ivyiza kuko Imana yatanguye kurema umwirabure yego irangi ryirabura niryo rangi rigize ayandi marangi yose irangi ryera mu gifaransa ni absence de couleur byo mwari mubi none ni kubera iki muca mwikengera mwebwe kandi ari mwebwe mwari bisanzwe twebwe muri Kirundi mu ncamake twarakoronijwe baradukorofye barahanaguye barahanaguye mu mutwe
barabemeza ko ivyanyu ari bibi ari bibi ivyabo ari byo vyiza none ariko mumenye ko mwagwaruka mwe mukiri bato nimwahinduka mukasura mukababana mumenye ko ibi bibabeshejeho ari ivyo bakuye hano muri Afrika nimba mwarize mu mashuri nimba hari kwandika byahereye singahi iwacu mu gihugu ca Misiri cyari cyatwagwa n'abirabura kwandika écriture hiéroglyphique ibi mwumva ngo ibiharuro izo za physique izo za biology izo za chimie byatowe n'abandi iwacu muri Afrika n'Imana basenga batabona yavuye ngaho ko basenga amazuba twebwe nitwe twemera Imana imwe rudende kandi mu kwemera Imana byo bishobora kuba byahere ngaha hafi y'agasuma imwaro nyene n'umuntu wa mbere baravuga ko ariho yoba yarabaye mugabo wacu aragenda nabaye bugendana ajabandanya ujya agiye gusaza ageze hehe ageze muri Tanzania umuntu wa mbere none ko ari twebwe twaba yabaye hehe yagize iki yagiye gusaza ageze muri Tanzania yabaye ngaha anye baravuga ko yabaye hafi ngaha hafi y'agasumo ka mwaro akabandanya yabayeho ku isi yego aragenda arabago n'ubugendana ndindira gato n'ubugendana yarahabaye ibyo ni ibyo barabayishe ibyo baratubeshe baradukorofa kandi ibyo numva ibyo ari byo urumva amaragenda Yesu Kristo nawe turamwihojeje bitandukaniye Imana zimubwira hamwe na hano hariho ibibanza bidasanzwe hano muri kino gihugu aho Imana yiyerekanira nuvuga ngira mu gifaransa muca byumva no muca mubyumva guzumba lieu d'initiation sibyo harimo ikibanza ca Mugera mu mana za Mugera harimo mu byegwa byangoze ya mu gasumo ka mwaro hariho n'ibindi bibanza ivyo bibanza rero abo bazungu baje ico bakoze kwari kuvyonona bagaca babizanamwo imwe mu zindi ndabivuge buke byo nimwifata kuko baca bazukona ibyo bashatse ibyo tuzobikata ikibanza bataronona niki ibyo oyi mukabishiramwo barahantu baje gushinga amadarapo ngaha aba bantu batubaranya twambaza vuze se gihemba arabizi muga kumbure reka ndababwire sinogira ntababwiye inongereranyo kumbure hano mu majo kuva ntabivuge nkuko banabishaka bangomba kubereka mbega kakano kanje kare gasegera harimo ibikoresho nagomba kuberekera hano imodoka yibwira zirashika babatore hano kuko hari ibintu ngomba kubereka oya baratora hari imodoka irahagera hari ngomba kubereka kugira biko basukuru baraci ubwe mugabo reka ndabereke tuko turi kumagana ingereranyo muri ko munyu ingereranyo hagati y'uwo musenyeri canke papa na kiranga yari hano yigeze ava hano ariko bo baratembereye cambaza mbega nindi yarabiye ku wundi enda kwereka kiranga bavuga ko nubu niko bimeze abayambaye imbuto n'inkofero nagakofero gato kuko uzwe mu rushato rw'inzobe imbuto ushato rw'iki inzobe zebre nona nukuvuga rero uyu muntu azabikora mu mugabo ari ibintu navuze ntashaka mugira ikibazo tuzobikurikirana n'ugira ikibazo nuko rero kiranga yambara imbuto umupapa umusenyi w'umuporoti umusenyi w'umukatolika abacehe ntibambara agakofero gato none hajya n'indi yiganyundi yiganye kiranga sokoza wanje yaragiye hagashaye Vatikano yasizeho gute mugabo ujya muzungu yaraje no wewe hamwe none reka twavutse tugenda gucyaye sivyo nukuvuga ari umuporote ari umukatolika canke aba bacehe sivyo nabo bambara agakofero gato sawa kiranga yabafite icumu siko yego yafite icumu ntuze nawe abapatiri abasenyeri musenyeri afise inkoni
afite inkoni nawe Yango nigonze nkuko. cyangwa n'akantu kagonze oya papa we biragororotse sibyo ha ruhande y'icumu nyambara kiranga yambara imbega hama gakenyera none bajya mu bapadiri bakarute no yambara amakanzu gakenyera tuko turabandwa ibi vy'amazi amazi n'umucana byavuze ko babihari no kwanuzeye nuko nyene cyotezo cyose wumva yuko bisa gute bise n'ibyo wacu hamico mumenya iyo turiko turabandwa abagore canke abakenyezi canke abigeme bari mu butinyanka tibiraba ingondo ni ingwa yera bisega mu gahanga nta ku matama bo nibisiga byo kumusimenya bari mu butinyanka n'ibisiga okay cyo kimwe nkuko nande aba bandi batagira gute aba Islam nuko sinje mu musigiti ari mu butinyanka no mu bakatolika n'abaporote mu buzuro bwa kera handitse ngo umukobwa cyangwa umugore ari mu mihango n'intebe yicaye ko ihumanye none umva yuko bagira bimwe by'iwacu bo nariko ni projet hanyuma nababwiye amazi haba hari amazi umucanwa sibyo nugutahura rero ko ibi bintu turimwo basogokuru barimo ari ivyo by'ukuri abo nabo baragize gute barakopye bon sinzi ko turashobora kumanuka ejo ukatwereka umwanya umaze kuduherana Zami nkuko nari nabibemereye nababwiye yuko ndabatwaye ku gasumo ka Mwaro reka rero ndabereka ku gasumo ka Mwaro mbega hateye gute hameze gute tubwa murabona abayobozi saba meze neza cyane n'amasafi tumeze neza masafi niyo mazi tugenda turanwa bona saba saba meze neza gasumo ka Mwaro nawe wahishigiye tuje kubandwa saba sheri nawe uje kubanzwa mana yawe bo uyu munsi batubwiye uko nyene babanzwa tugaruke uko nyene tuzobanzwa saba shushu nawe uje kubanzwa abakolegi bose abainfoso bose mubarizwa ku gasumo ka Mwaro abashoboye kwandika